Radio Peace FM y'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye muriko muratwumviriza muciye kuri 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome nkuko musanzwe mubizi iki ni kiganiro c'amacibanda cane kubijanye na leta zunze ubumwe za Afrika aho abarundi eka n'ibihugu vya kano ka Afrika y'ubuseruko buri gihugu kiba gifise abakiri bato bifuza ko hoba leta zunze ubumwe za Afrika kugira ngo Afrika yigire yaba mu by'ubutunzi mu bya politiki gisirikare ka n'ibindi byinshi. Ni mugihe musanzwe muzi ko ibi bihugu bifatwa nk'ibihugu bikenye ku isi kandi bifise ubutunzi kama. Muri kino kiganiro rero cuno munsi tugiye kuganira kubijanye n'ingabo zirungikwa muri ivyo bihugu vya Afrika ibyo bita les bases militaires cyane cyane ingabo z'Ubufaransa, Amerika n'ibindi bihugu baza bakamara iminsi muri Afrika na cyane cyane ikiba kibazanye ivyo bihugu nibeze ngo bimenye neza ngo ni iki. Mbega hariho ico byungura ivyo bihugu vya Afrika n'u Burundi burimwo. Nico tugiye kuganira rero muri kino kiganiro ndi kumwe n'abatumire batatu bankundiye reka mukanya nce ndabahikaza. Ego narimejeje kubabwira ko ndi kumwe n'abatumire batatu reka mpere ku mutumire wa mbere. Umutumire wa mbere ni muganga Olivier Ndayishimiye uyu unya n'umurundi aba mu makungu. Olivier Ndayishimiye ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze Philippe gusura kubona wose kuntumira kandi ni ibintu bifasha ni ibintu ntoreka gukora. Ndaramukije Frederic Wangomyimvira na Gratien Rukindikiza tuzagusangira kino kiganiro nkaba ndamukije n'abatwumviriza. Ego ngira murumvise abandi batumire ndi kumwe kandi n'umushinga ntahe Rukindikiza Gratien. Reka nawe Gratien ndaguha ikaze muri kino kiganiro nimba nyumva. Ego ndakuramukije Philippe ndaramukije n'abatumire bandi Olivier Ndayishimiye na Frederic Wangomyimvira nkaba ndabakengurukiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Ego ndi kumwe kandi na Federico Bamvuginyumvira umunyapolitike wa kera reka nawe ndaguha ikaze. Murakoze Philibert ndashimye ko wantumiye kandi ndashimiye n'abandi batumire wasabye ko twosangira ijambo nibaza ko muri bino biganiro hataburi kivamwo ushobora kuba nk'agatafari ku ngorane dufise mu gihugu cy'u Burundi. Jean Philibert Karangwa rero nije ndiko ndabashikiriza kino kiganiro mu buhinga ndi kumwe na Chanel Ntiharirizwa niwe ari karatuma aya majwi mushobora kuyumva muciye kuri wese akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome nkuko natanguye ndabibabwira. Muri kino kiganiro rero mwumvise ko tugiye kuganira n'ibijanye n'ingabo za Amerika, Ubufaransa n'ibindi bihugu zeza zikaza mu bihugu vya Afrika zikamarayo iminsi mbere bimwe mu bihugu vya Afrika bikaba byanatanguye kuza birabirukana. Nico rero tugiye kuganira n'abatumire reka nsheza ndabaki. Ego Olivier Ndayishimiye ndahera iwawe umaze imyaka myinshi mu mahanga ibihugu mubamwo biraheza bikarungika abasirikare baza muri Afrika. Mbega akenshi ni ibihugu vya Afrika biba byasabye abasirikare akenshi nivyo bihugu bivuga biti ibyo babyiza tubahaye abasirikare kugira babacungere muri ubu buryo aho mwibaza ko baba bafise iyihe ntumbero ga Olivier? Urakoze ku kibazo mugabo imbere yuko ndakwishura ngira ngo nagira mbanze nidondore ku batwumviriza ngira batu babanze je ndi umuganga yakoze kandi yanonosoye ivyigwa by'amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu ico bita santé publique. Imbere yuko mba mu Burundi nivyo nakora hanyuma naho shikiye ino mu Buraya nivyo nabandanije niga imbere yuko nkora ibindi imbere yuko niga ibindi nyene by'ubuganga mugabo mu bindi bisata. Amagara y'abantu rero ku rwego rw'igihugu burya nta gihugu cyo nyine gishobora kugira amagara ku rwego rwacu n'amagara usanga afatanye n'amagara y'ibihugu bibanyi ni gisata kiva cyane kuri politiki iri mu gihugu. Urumva rero ibi bibazo turiko ikibazo tugomba kuganira no munsi n'ikibazo
nkoramutima ni ikibazo kinyentereza kuko gifatanye na politike muri rusangi y'ibihugu vya Afrika n'iterambere ry'abanyafrika muri rusangi. Uko ndabibona aho ngeze amaso izi nteko ziri muri Afrika mu bihugu bimwe bimwe ni ibintu byatanguye kera. Novuga ko ari ibintu byatanguye tukiva mu bukoroni. Hariho ibihugu bitashatse kugenda neza, kuko igihugu cyose cy'ubukoroni cyari gifise cyo no kwita strategy gikoresha kugira kihagume, kugira kibandanye gikingira inyungu zacu n'ibindi nk'ivyo. Hariho rero ibyahisemo gushiraho ingabo, kandi nibaza ko ari strategy igaragara inyaruka kugira umuntu akingire no kwita inyungu. Ni ibintu rero byatanguye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1960 bicacana nko muri Senegal n'ibihugu bya Gabon, Cote d'Ivoire, Chad. Ivyo ni ibihugu kenshi usanga biri mu ruhande Ubufaransa bwari bucumbitsemwo. Mugabo rero hariho n'ikindi gihugu mu buseruko cyitwa Djibouti, ubona benshi ubu bariko barashirayo inteko. Ubushinwa niyo buja buri, Abafaransa niyo bari, Amerika umengo nabone sinzi neza exactement. Mugabo hariho n'abandi ubona ko bariko bararonda, na Iran numva ngo ikiragerageza kujenama ibihugu vya Sudan n'ibindi nk'ivyo kugira barabe ko boronka isaganirizo, kuko witegereje uko ivy'isi bimeze ubu muri kariya karere ntibiriko biraborohera. Ni rero bariyadukiza muganga bariyadukiza bakajero canke ivyo bihugu biba vyabisavye. Oya ego icyo ni ikibazo ciza, ntibiyadukiza barajenama abatwara ibihugu. Ivyo bihugu barafise ingene begera abategetsi hama bakagira ivyo babemereye ibintu nk'ivyo. Mugabo reka ngaruka inyuma mu myaka y'igihumbi 1960 ntibajenama nk'uko ubu babigira. Ico gihe ubukoroni bariko burahagarara, turonka intahe zo kwikukira nubwo zidashemeye cane. Kenshi na kenshi barashiraho nk'umukazo, bagashiraho uburemere kuri abo bategetsi bari babonetse bavuyemo bariko barikukira, kuko bavuga bati abanyafrika, indongo z'abanyafrika zavuga ziti twe tubona baragiye ivyo badusaba reka turabe ko twovyemera, naho turatubonye yuko bitavuna reka tuvyemere, tubona baragiye ibindi tuzobishira mu nyuma. Hari usanga bahendesha amaintere ku bakuru b'ibihugu bamwe bakahendesha amaherano n'ubundi burusho nk'ibintu nk'ivyo, hanyuma rero ugasanga barahagumye bakagira icyo bita les accords militaires, les accords de coopération militaire, nubwo zimwe zagiye zirevuriwa zihinduka ubiravye neza usanga byahereye muri ico gihe cyo turikukira. Hanyuma rero ubu byarabandanije, ubu biza d'une autre manière. Mugabo kenshi na kenshi usanga bihagarariye kuba barakoronije ibihugu mbere, basanga bafitaniye ubucuti, basanga bafitaniye n'ayandi amasezerano yo gufashanya, yo kwigisha mu bya formation, gufasha igisirikare. Ubu rero mu myaka yezeho haraje n'ivyo bita ngo no gufasha ibihugu bidashoboye nyene kwicungerera umutekano, nko mu bintu by'iterabwoba mu bihugu bya Sahel. Urabona harahitiye abantu badurumbanya biyitirira idini rya Islam. Ico rero nakaryo nico no kwita opportunité, nico no kwita pretext bafatira kugira babazi bavuga bati ntimishoboye, murabona ko bibagoye, reka tuze kubafasha. Mugabo kenshi ubona ari inyungu zabo gusa zibazanye, nubwo ntihuja kwa colonisation. Atwi bita ko colonisation yo gufasha twebwe, ari twebwe tufisa kunguko, baje kudusiviliza, baje kubaka amabarabara, baje kutwigisha n'ibindi. Mugabo byitegereze neza urabona ko ari inyungu zabo. Rero burya umuntu ibihugu rutura byadusize mu iterambere, ubyitegereje neza n'ingene baje bagashika muri Afrika, baturushije ubwenge niko novyita, baturushije ivyo bigwanisho, baturushije ubwo bumenyi bw'uko bazana ibigwanisho tutamenyereye automatique. Basokokuru nabo bakagwanisha imyambi, bagwanisha amacumu, hanyuma turabona neza ingene byagenze n'ingene bashwaye muri Afrika bakaducura bufone na buhoro. N'ubu rero igikoresho cy'igwanisho ikintu ubu muri logique yacyo bita paradigme yabo bashira imbere. Barazi neza yuko niba baratwaye isi muri ibi binjana bitanu biheze,
na cyane cyane kubera umuheto cyane cyane no kubera gufatira inkoho ku gakanu bati utabigize turahura nivyo rero niko nibaza uno munsi ubu rero rwaruka ni ibintu dushima cyane rwaruka ruko ruhaguruka rwa Afrika hana amakuru rukubahuka mu kiganiro nariko ndumviriza mu mwanya Gastien abivuze ngira aza kubigaruka ko ugwaruka bavuga ati amageneration yaheze n'amageneration yagiye mu ngorane ataco ashobora guhindura cyane muri Afrika mugabo ugwaruka ariko ruraruka ubu ariko ndabibona n'abantu barinda n'abantu batafite complex kandi n'abantu batigishijwe cyane kuko ikintu kitugora ni inyigisho turonka ugasanga umuntu asigaye atakundi na kumwe azi kwiyumvira atari ibyo bamwigishije adashobora kurometa ankese ibyo bamwigishije rero nico nibaza niyo atunkuru ugwaruka rufise muri Afrika no munsi naco gituma tubona bahaguruka bakavuga bati ibintu bibandanya abakuru b'ibihugu bashasha bakaza bakavuga bati ibi nishobora kubandanya nubwo abatwitangiye imbere bagize amakosa mwamwe basamaye batwawe n'ubukunzi bw'inda bwabo hari ibintu tuza gukosora bimwe bimwe niko nibaza reka mbedageza aho ibindi ngo turazo turaganira ego reka ikindi kibazo ndakitumbereze kwa Graciano nawe ndaza kukugaruka ko mukanya urakoze muganga Graciano wewe ingira uravyumva cane warabaye umusirikare mbega zijya ngabo mva makunguzi zazi mu bihugu tuje kumva ko akenshi haba habaye kuganira n'abatwara ibyo bihugu mu nyuma bakaza burya ziragira akamaro gahambaye ibyo bihugu baba bajemo egome urakoze ku kibazo mbajije icyo nagomba kuvuga ni ingene izo ngabo zigaruka kandi izo ngabo bavuga muri Afrika ni ibihugu ibihe uravye ubwa mbere ibihugu bavuga cyane cyane n'Ubufaransa abanyamerika hajya nta mabaze militaire bafise menshi muri Afrika muri Niger bari bahafise bariko baravayo muri Djibouti ho n'ikindi kintu kirukundi ko Djibouti yakotesha budget y'igihugu nini ya Djibouti iva mu gukotesha ayo makambi y'igisoda bobo abanyamerika abashinwa abanya-Israel n'abandi bose muraza mukaja ngaho nta kibazo bobo n'amahera gusa muguravye rero aba bandi cyane cyane abafaransa ko abongereza nta gisirikare cyabo kiza muri za Kenya Tanzania n'ahandi baratangiye independence barayitangirako abafaransa ingene baje ndaza kuvuga igituma ico bungukiramo abandi nabo ico baronkeramo abafaransa barakolonije kuronka independence harabaye amasezerano ayo masezerano yarahagaze ku bintu byinshi yarahagaze ku ubutunzi byavuga yuko hariho marché public yerekeye isoko abafaransa bashobora isosiyete z'abafaransa zishobora gukorako abafaransa nibo baronka priorité n'ubu bihugu bibera cyarimo hariho ibintu bya formation n'abafaransa bagira priorité hanyuma nibi byo guforma abasirikare n'abafaransa babigira kugira ngo ndababwire ico bungukiramo no bamenyesha yuko jewe ndavye igisirikare naragize imyimenyereza igisirikare cyo ngaha narabonye igisirikare ndabona igisirikare cyo muri Afrika ya hari iwacu n'ibindi n'amateleviziyo ndumva tuganira n'abandi igisirikare cyo muri cyari cyarakoronijwe n'Ubufaransa muri bihugu byakoronijwe n'Ubufaransa n'abasirikare ubona yuko batize igisirikare nta gisirikare bize ngo muri Mali gihe abafaransa barinze baza kubatabara abantu bashika imodoka zishika 50 zaje ziza zitumbera kwibarabara rimwe zigenda ibamako muri kapitali zigenda ibimetero bishika 500 abasirikare bakiruka ico nta gisirikare kiba kirimo biraboneka babagumije muri uko bateza kuguma bagomba ko abafaransa baguma urumva abafaransa haba independence ntibagiye samakambi yaje mu nyuma n'amakambi yarahari independence iraboneka amakoro bavuganiye ko bazuguma bakingira abaguma ngaho abafaransa bamwe barashoye kubikurako nka za Mali igihe kimwe za Guinea naho ni kubera batumvikanye mbere baragomba no gutembagaza intwaro ico rero bungukiramwo abanyafrika novuga abatwara bo muri Afrika kuko ajya amabazi ntatanga amahera ntakotesha nko muri Djibouti ico bungukiramwo abatwara nuko aba igisoda cyo muri ico gihugu nigishobora kubasenyura nishobora kubatembagaza naho byashitse muri Gabon byarashitse kubera bari bavyumvikanye wasenyuye bari bavyumvikanye
byarashitse muri Burkina Faso ntibari bakwiye kugira ngo bashore kubabuza abasirikare bagumutse baraba barabahenze urumva ni nka assurance nako uyu umuntu aja kugira assurance muri assurance akavuga ati je imodoka yanje ndayigiriye assurance nabo bagira assurance ku buzima bwabo kuri ico gisoda c'abafaransa kihari kubera kuko baraheze bagatwara nabi mugabo bakavuga bati aba baradukingiye Senegal hariho demokrasi baze barahinduka ntibaronse inguvu abahatwaye zo kugira ngo babikure kuko bagumye ari abantu naho hari demokrasi baguma baraba cyane cyane ubufaransa baguma baraba ibyo ubufaransa basabye bakabigira ubu haje umupresident mushasha akiri muto nibyo namwe mvuga urwaruka niwe ariko arababwira ati nimugende mbere yababwiye umunsi umwe ko bagenda n'igihe cade babwira ngo bagende murumva yuko inyungu n'izintwaro inyungu sinze abanyagihugu kuko babuze abanyagihugu nabo ko bidegembya babuza kandi ko ivyo bihugu bigira imigenderanire n'ibindi bihugu byoshoboye kubafasha ukundi bikabafasha no kubagira igisirikare gikomeye kuko Afrika irakeneye ko igisirikare kiba gikomeye hatagira akantu kose ngo baze guhamagara abandi bavuye hanze ngeze ngaho ngirazaza kubana yanjye ego ariko Gracie nkiri kuri wowe nyene wacijemo na bijya bintu by'imyimenyerezo usanga abasirikare bavuye mu bihugu bya kure bya Buraya canke igisoda ca Amerika kikaza mu gihugu kikigisha abasirikare ba Afrika mu bihugu bitandukanye runaka ariko hajyaho ni igihugu baje kwigisha kiba kibifisemo inyungu canke haba habayemwo na politiki bavuga bati nitwamara kubona inguvu zabo turabona ukuntu twabafasha canke ukuntu twabateranya na bariya mu gusambura ico gihugu yego iyo baje kubamenyereza iyo myimenyerezo hariho ibintu bibiri hariho uko nibo babamenyereje mu kuvuga yuko urwego rukurikira niba bazosubira bakabamenyereza ni abafaransa ntibazobamenyereza hanyuma urwego rukurikira haza abashinwa kuko si baba batanguye kubamenyereza muca muba ni nka kwa kundi bavuga ati imiti umuntu yamenyereye kinini yamarondera kinini kuri malaria waba wamaze gufatwa n'iyo ngwara biba byafashe hanyuma ko ariko arakumenyereza bazana inkoho zabo bivuga yuko uzokwamuza uraja kugura inkoho iwabo urumva bakugira yuko uguma uri depanda kuri kandi bagaca bakumenyereza yuko utagira inguvu zihagije kugira ngo uze wikure ko umwansi batarinze kuza kandi abanyafrika turagezaho imyimenyerezo muri Afrika we twebwe nyene dushobora kumenyerezanya abantu iyo hari ibisirikare bimaze gutera imbere ndamaze kumva ariko nigeze kubona yuko nk'abasirikare mengo muri Hollande baza kugira imyimenyerezo mu Rwanda hari igihe baba bafise mubabona yuko bamaze kuja ku rwego rukomeye ico gihugu gishobora kubafasha bakagera hejuru ibisirikare uravye ibisirikare biba vyamenyerejwe n'ibindi bihugu bimwe bimwe biraruta gose ibisirikare byamenyerejwe n'aba Faransa abanyamerika n'abandi kuko nibakoresha situation y'ico gihugu nibakoresha ukumenya kw'ico gihugu kandi barafise uko bigisha umuntu ariko abivuga barafise uko bigisha bishira hejuru nk'uko utazokwigera umera nkabo barakwigisha ntuzokwigera umera nkabo bakwigisha kwerekana yuko ubwo muri umuntu muto ariko iyo wigishijwe n'umunyafrika arakwigisha kugira ngo uzube umeze nkawe ugereranye nkawe ico ni ikintu gikomeye gose abanyafrika bokenera kumenya muri Afrika bariko baratera imbere ibihugu bimwe biriko biratera imbere yuko umuntu atobyirengagiza kugira ngo aze kurondera ahandi yego naho ndakugaruka ko mu kanya ariko ikindi kibazo ndagitumbereze ku mushinga nta Federico bavuga inyumvira Federico ugira wumvise ibyo bagiye birashikizwa na bagenzi bawe mbere bagiye bagaruka no kukijanye kwirukana abo basirikare bari mu bihugu bya Afrika ibyo onyi iyo haje ijambo ngo kwirukana byagiye biraba nko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda barigeze kwirukana abafaransa
hama mu bindi bihugu bariko barabirukana ibi inye nibeza bikazana icuka kiri kumbure mu gihe babaje ku neza hakaca habyuka icuka kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri ugasanga ico cuka kiri nico giciye giteza ingorane no mu bihugu bibanyi ugasanga hadutse indyane mu bantu bategerezwa kuvuga rumwe. Murakoze ariko mbacho kibazo mbanze nshime aba batumire numvirije ivyumviro bagiye bashikiriza urabona ko ari abantu bakurikiranye iki kibazo ku buryo bwimbitse jewe nanje kubwanje kandi ndashigikiye ibyo Dr. Olivier yavuze ndashigikiye ibyo Gratien yavuze birafatanye. Ikibazo ca mbere kihari ni ukwikukira kwa Afrika ingene kuba kwagenze n'ingene yavuze Dr. Olivier n'ingene abazungu bagiye badashaka baca bagira politike yo kugaruka muri ivyo bihugu mu bundi buryo. Ubwo bundi buryo bushimikiye kuki? Icambere bushimikiye ko ni kubuza abanyagihugu b'Abanyafrika gutegera ko ari Abanyafrika, gutegera ko bafise ibihugu, gutegera ko bashobora kwidegemvya, gutegera yuko bashobora kwigirira intwaro zabo, gutegera yuko bashobora kwiteza imbere bishimikije ubutunzi baba bafise. Jewe mpere n'akaro gatonya ndanka ku Burundi. Jewe ndiko ndakura narabonye ahantu imivuba sino kwita mu Kifaransa wewe le souffle ni kuvuga n'ahantu bafata ubutare buyimvye bonyene abanyagihugu bagaheza bakabushongesha bagaheza bagakora amasuka bagakora imipanga bagakora imihoro bagakora amafrogo bagakora inshinge bagakora inyerere bagakora imiringa urumva bakishura ku bibazo baba bafise vyo kurima no kujyanga abagore babo base neza. Hanyuma ugasanga rero ibyo bintu ni abayikorera hakaba abantu baba forgeur les forgerons bakora uwo mwuga kuva bakiri bato hanyuma abavyeyi bagiye gusaza bakaraga abana babo mwene uwo mwuga. Rero ivyo jewe kuva nkuze sinasubiriye kubibona ico kintu citwa aho hantu aho bagira forge wasanga ninka kurya tugenda wagera kuri musée ndemeza ko nk'ubu ngiyeho sinobisangaho byaraheze. Bisigure yuko abarundi dufise ubwenge bwo gukoresha ivyo byo gukoresha environnement dufise ibidukikije hanyuma tugakuramwo ivyangombwa dukeneye. Muzungaje rero ivyo bintu yarabibujije. Uyu munsi aba baca tuzanira ibintu ngo bihinguye amasuka meza avuye za Tanzania yakorewe mu Bushinwa yakorewe hehe yakorewe mu Faransa. Hanyuma ugasanga ico twebo twari tutategereye ko twarimo turunguka twibaza ngo twungutse kugura ivyo bintu. Ico ni n'akarori kamwe ntanze kingene twakoropetse. Icya kabiri nuko bamaze gutandukanya abanyagihugu no kubakuramwo ivyo bintu vy'inguvu zabo n'ubwenge bwabo haciye haza ikintu citwa religion. Burya religion y'abayisilamu abakatolika abaporoti burya uravye umwanya abantu bafata bariko barabumviriza kuva umuntu akiri umwana bakamushira mu rugogwe bwo kwiyumvira uku kandi ntashobore kwiyumvira no kuvuga kumubuza kwiyumvira adaciye muri urwo rugogwe ngo agire ivyiyumviro bindi bishobora kugushimikira ku muntu kuri kazoza ku muntu ku nguvu z'umuntu zingene ashobora kuba umuntu akiha ibyo yifuza akamererwa neza uko Imana yavuze ati
ndaguhaye ubwenge ndaguhaye inguvu ndaguhaye isi genda uyigabe uyiganze haca hazamwo bamwe bacavuga bati burya nitwebwe yatumye kuganza abandi kuko isi nibajya bandi akatubaganze icya gatatu ndi buvuge nuko aho bagiriye bakagira iyo no kwita mu gifaransa newe colonialisme harabaye ikintu cyitwa amafaranga batanga amahera batanga ngo y'imfashanyo iyo mfashanyo igashikira mu minwe y'abategetsi ico bita bilateral kuvuga ibihugu ku bihugu amahera bayabahaye abo bakuru b'ibihugu bakayakoresha cyangwa bakayarya nta sentare yigeze iba bize kubakurikirana ngo bariye mwene ayo mahera no kuvuga ayo mahera aje bo baca batunga n'imiryango yabo abanyagihugu bagakena umunyagihugu akennye ataca afise ntacabaza kuko ntiwamwigishije ngo amenye kugwanira ibintu byiwe hanyuma nta butunzi wamuhaye kuko umuntu atunze ariyumvira gusumba udatunze kuko ubutunze yiyumvira cyane ku ibintu bigoye bimugoye ibintu bituma bigorana kuko ushonje nawe yumvira ingene aza kurara ariye ikikurikira ni ingene abo bantu b'abazungu bace bavuga bati ikindi cyodufasha ni ingene abo bantu b'abategetsi batowe n'abanyagihugu atariko tubashizeho ari ingorane kubera ko ntibazotwumva bazokora ibyo abanyagihugu babategetse natwe ibyo turimo twakiraniye twanse kuhava tuzoba tugiye reka rero tugire strategy uburyo ubuhinga bavuga bati reka twe turabateza indyane kubateza ibintu by'amoko kubateza ibintu by'amadini kubateza ibintu by'ibiki ugasanga rero ibyo bihugu by'amamundyane kugira ngo umukuru w'igihugu yumve ko ari mu mutekano ntangere baca bagateka tuguhe n'abasirikare baza gukorera ngaho iwawe ni ukuvuga ntawe uza gutembagaza bari ngaho oya baza gukingira aho gukingwa n'abasoda bawe yabivuze neza Gratien ati ugasanga bafashe umuntu basoda baforma baca bigisha abasoda b'ico gihugu inkoho zo mu France zikaza muri ico gihugu byose ugasanga abo basoda badafise ico gihugu ntibaba bakibaho usanga rero burya iyo uba wamaze kwinjira mu mutima w'ico gihugu ubukeneye gusa umukuru w'igihugu ushiraho yo yakuraniye yashimwe n'abanyagihugu wowe uca umutembagaza mu kugira kudeta ukazana uwundi insiguro ntizibura amagacaza n'agasasagara mukaza murakorana amanama babahamagara muri Sommet France Afrique babaha amategeko mugenda gukurikiza muri Afrika hanyuma ibyo bisoda navyo bigaca bitegeka abo bakuru b'ibihugu ati wowe iki kintu ntukigire nukigira kiragukwegera tukabo twacize neza reka cyahubwo ngira ukunuko ku buryo misose bica mu nzira abo bazungu baba bashaka bavuga bati reka dushaka kuguma hari ariko iyo ni strategy nkuru y'ikindi kintu kurondera ubutunzi bwa Afrika irimo ubutunzi bwinshi mugabe kagira abantu batagize amahigwe yo kumenya amashuri yo kumenya ubwenge burya no buriya yo kugira abategetsi babigibura bagenda kwigiburaya kumvo zabo bashaka bazotegeka bazobobera ibikoresho byabo ingorane rero tugira uyu munsi ahanini aho tugeze naho ikibazo ko uyu munsi uravye Amerika bwarashi yavuze ati Amerika niboneka cyane ariko Amerika harya yagize iyindi strategy ukoresha ibihugu timwabihugu mwebwe kora mundabira inyungu zanje ntabyo nariwe ndavuga kuko nawe nyine arabizi bavuga ati kora mukorera jewe rondera ubutaka muri Kongo mu buhinguriro ngamuza nino hari itegeko kera ryavuga yuko ribuza kwagira ubutaka bwinjira muri Amerika budafise cyo bita trace la façon d'être de reconnaître ho bwaciye kuva aho bwimbiwe gushyo burya iryo buja iryo tegeko bararifuse bararikuye rero nkavuga nti uyu munsi ikibazo kiri ku umunyafrika ibyo byose yoba bibona yoba bizi bizwi nabangahe bizwi na benshi nicyo kibazo twahera ko imbere ikiganiro Philippe mbe kugwaruka rukwiye kwigishwa iki rukwiye kumenya iki
ngo intambamyi rufise nizi. Ndabona rero ibintu biriko biraba ngaha muri bya bihugu bya Sahel, ngaha muri Niger, za Burkina Faso, kandi ndabona umu president wo muri Senegal. Burya rero burya bajya bazungu nabo sabana beza hajya bariko bariga muri laboratoire ati ibi bintu bizodushikanahe, tugiriye strategy kugira ngo ibi bintu tubibuze. Mwitege yuko mu minsi iza hazoba ibindi strategy abazungu b'abanyaburaya b'abanyamerika bazabahuriyeko kugira ngo bijya ibintu byabo ntibigenda kagirire. Umuze umvero urohongeye ko Ubushinwa Uburusiya barimo bariga ingene bokoresha iyo strategy y'igisirikare kugira ngo bafate bajya abantu bategeka babagira babo. Ubure ikibazo ni mbega ugwara bwo muri Afrika ngo warubibona twogofashwa gute? Mbayindagije ngaho murakoze. Effectivement nico kibazo nagira nongere mpere kwa muganga Olivier ndamubaza nimba hari icokogwa kugira ngo Afrika yigire na cane cane mu bijanye n'ibintu by'umutekano bijanye n'igisirikare byoca mu yenziraga Dr Olivier kugira ngo ibihugu bya Afrika byigire, kuko ndira muramaze kubibona ibihugu byose biba bifite ico no kwita akanyarigabo bavuga bati twe duhagaze neza mu bijanye n'iby'igisirikare, duhagaze neza mu bijanye n'ubutunzi, duhagaze neza mu bijanye na politike, mugabo ugasanga igisirikare baracitwaza cane kugushika naho batinyana barati inguvu baba bafise. None ibihugu bya Afrika ga Dr Olivier ubona byogenda gute kugira navyo byigire mu bijanye n'umutekano? Urakoze kw'icyo kibazo, sinzi ko nza kuronka inyishu yaco yose, mugabo ngira ngo ndatanga intumbero ngira n'icyo umuntu yofatira kugira yiyumvire. Unkundire mbanze ngaruke kuco kuri iki kibazo c'inteko kavantara ziza zigacumbika muri Afrika kubitwerekeye Burundi. Uhavuga uti mu Burundi wacu nta nteko ziriyo, ntazigeze, mugabo mu karere zarahigeze kandi n'ubu ziracariho, cyane muri Kongo. Nubwo atari inteko z'igihugu kimwe kimwe, ngo inteko za ONU zahagiye gucungera umutekano umaze imyaka uhungabana, nazo urazi ngene zikora n'akazi kazo zirigenza nk'izo zindi. Mu Burundi byarahatswe ndavyibuka kuri ntibantunganya nyene, turamuvuga imbere kutabura ikiganiro, ingwano yabaye ndanse, umutekano wananiranye, ndibuka yuko bavuga ngo hagira hazi ikintu bita miprobu n'ibindi nk'ivyo, hari mu magume akomeye. Mu Rwanda zarahaje, ingwano igira ihere, FPR igira ifata igihugu, harabayeho abafaransa baje, mission turquoise twarabibonye. Icyo nashaka kuvuga ngaha nuko tutoshira agati mu gihe ngo ntibituraba niba muri Afrika turi kumwe, turi sur le même bateau. Burya izo nteko naho ziba ziri muri Chad hazicungira akarere kose, zicungira nka Afrika yose. C'est une emprise iba iri kuri continent yose hajya. Narigeze kumva bavuga bati ndadaye mu byatumye apfa hariho ibibazo exterieur, hariho ibibazo. Alors nibyo twumvise, je nari nkiri muto, nari nkiri umuyabaga, mugabo twarabikurikiranye turavyumva. Hari abavuga ikibazo cyitwa Afimet yari shira hamwe zandaza inzahabu mengo z'abafaransa cyangwa z'ababirigi. Hari ibindi numvise bavuga yuko hari abari bambwiye inama ngo yemere hazi inteko z'abafaransa zaci bitoke za Bubanza hariya mu gihe mu Rwanda mu gihugu kibanyi ariko harabi ibiganiro vy'Arusha bya FPR n'intwaro ya Habyarimana. Naravyumvise amaranga kandi ngira ngo yagize neza, n'ibyaba ari byo amakuru mfitiye ivyemezo, mugabo nibyo twumvise. Rero no mu gihe yapfa singo byo kugaruka mu bihitiye, ariko baravuga icamwishe n'ingene yapfuye. Harayaba amakuru twaronse yuko hariho iperereza, nibyo nagira ngaruke ko izi nteko ziza muri Afrika mu byo zigejwe cyane n'amakuru no gusoma amakuru, ni iperereza ni renseignement aussi. Twarumvise rero ko kuri ndada yapfa hariho iperereza ry'abanyarwanda, iperereza ry'abafaransa aussi, bari benshi Bujumbura.
icyo nshatse kuvuga rero nishyura kuri icyo kibazo cyawe ibyo twe tumenya ibyo urwaruka rumenya ni bike rwose ni uko dukwiye gushyira umwete tukarondera amakuru tukarondera tugasoma ntidutwagwe n'ibishobisho ntidutwagwe n'ibyo twumva gusa amakuru twumva y'ubwoko mugabo tukagerageza gushika kure kugira tumenye neza ivyerekeye igihugu cacu tumenye neza ivyerekeye abategetsi bacu bapfuye bazira ibintu mugabo rimwe na rimwe tutamenya kandi biba biri ku rwego n'ivyo abanyagihugu badashoka bamenya mugabo iyo umuntu abirondeye arabironka kandi nibaza ko n'ikiganiro ico kijejwe ikiganiro no kugira batoyi bacu abari inyuma dusige tufise ico tubabarira Gratien yabivuze ati twebwe izi generation zacu ziriko ziragenda nivyo mugabo nuko twosiga dushitse kwitafari abandi bakazobandanya tukagira dusize ico tuvuze abandi bazokorerako tugafata igihugu nkuko ari une continuation ya nation kuko dusangiye byinshi jewe ngiye hazosigara abana hazosigara abuzukuruza abuzukuruza biwanje ari bazogerageza kurondera igihugu bazogerageza kontina bikumwe n'abuzukuru ba Gratien n'abuzukuru bamvuga inyumvira ubwo gwaruka rwose tudasize dufite icyo turubariye cyumvikana kiri hamwe risike nuko basaza nkuko kwacu bagasaza bari mu mahanga bagasaza ntabwo bafite atakontina bafise cyangwa nabo bayifise atakimaze nuko kiriyo vision ishika kure nibaza ko ari nabyo bitugoye ubu muri iki gihe bibaza ati none abakuru b'ibihugu baca muri iki gihe ibi barabizi ibi baravyubira iyi vision yuko bavuga bati aco bimaze ko ntungajenye ntaco bimaze ko ndumika abana banje bonyene hanze no kwiga ama university hanze ataco bazomara abazobava ko bakazopfa bayirera atakontina bafise udafise kontina ikomeye ifite igihagararo basonera mu makungu naho ubona naho ufise byinshi hanze babigutwara bakakwiye kunyaga nabawe bakagumuko urumva burya agateka umuntu akaronka afise ikimuhagararikiye ataco afise burya bagufata uko bashaka kandi birumvikana rero nishyuye kuri iki kibazo umbajije nibaza ko ico tuma dushobora gufasha urwaruka kumenya amakuru kwiyubaka kwitegura nibi ivyo kugerageza gushira abanyafrika hamwe tukabashira hamwe bakagira projet imwe bakumva ko basangiye gupfa no gukira uko ingorane dufise mu karere zisangiye n'izabandi burya nubwo hariho ubutandukane bumwe cy'abahutu n'abatutsi turafise ingorane twisangije mu karere mugabo ubiravye neza intambanye n'izidaziri nyene nivyo Federico bavuga imbere yavuze nukugira ngo naho twiga ntiduca ubwenge bikwiye n'ubusambo n'ubukunzi bw'inda ni ibintu byo gukurikira ibintu by'amoko mugabo atabifatiye ari ukugira gusa ducanimwo ugasanga uwabizanye ashaka yuko tuguma tuvurugana tugwana ntitwibuke kugwana nawe mugabo tugwane muri twebwe nyene dusamazwa n'ivyo aho ingwano y'ukuri yari kuba ku yindi nivo rero amajambo make nico no gushira hamwe ubumenyi tukigisha bari inyuma yacu hanyuma tukagaragaza kumva ko dusangiye gupfa no gukira projet zose tugera tukazigira nk'abanyafrika nayo ivy'igisirikare nivyo nta sovereignty twogira nta kwigenga twogira ntacyo tuzoshika ko tudafite igisirikare securiza abanyafrika bose nivyo kuko turanabibona ugize araduza umutwe baca bakubita abakuru b'ibihugu bamaze gupfa muri Afrika ni benshi cyane bagerageje kuva muri ivyo bagerageje guhaguruka hanyuma ntibyagenda neza urana ba Sankara Lumumba ni benshi liste ishika haruye ngira ngo bamaze leader Afrika bamaze gupfa kuva twikukira bararenga 40-50 naho rero ubona yuko tudagize umutekano muri continent hamana kandi tuje hamwe ibyo dukora byose ivy'igihugu gikora cyonyene usanga bigoye kuko nizi nteko wumva zibonye navuze yuko zentervena mu karere kose no muri continent yose zibonye hari umubanyi ikindi gihugu cy'umubanyi kigombye kugira ivyo cigira baretervenayo
biborohera gushiraho amadege yabo, biborohera gushiraho renseignement zabo, bikaborohera kuja kudurumbanya ababanyi. Naho rero abanyafrika twese tuzakomenya tuti jewe naho no bashikiwe n'aba banyamahanga bari ngaha tugacudika bakaba inshuti bazodurumbanya umubanyi, kandi bariko barampenda kuko kudurumbanya umubanyi burya naje ntaho noshika ababanyi banje bariko barabadurumbanya kuko nibo dusangiye gupfa no gupfira ubwa mbere imbere yuko tugira ico dupfana n'abo banyamahanga. Sinzi ko nashoboye kwishura hama turabananya tuganira. Ego uhejeje kuvuga ko umuntu arabye neza agatohoza aba perezida ba Afrika canke ba lideri bagiye baricwa ba Afrika bashobora kuba barenga 40 kandi bagiye bicwa ahanini bivuye bikozwe n'ivyo bihugu byose twariko turadondagura byo hanze, ariko ugasanga bariko bakoresha, ugasanga nta muzungu yaje kumurasa canke yaje kumwica. Hari n'ikintu we warohejeje kuvuga kuri Ndadaye Ngirimana ko hari igitabo Grace Rukindikiza aheruka gushira habona, mugabo ivyo ntivyarimwo, sinzi ko nawe yoba yaravyumvise. Nashaka rero Olivier, imbere yuko nja kwa Rukindikiza ubanze sinabitahuye neza, uvuze ko kuba Ndadaye yoba yaragandaguwe canke n'abandi barongozi ba Afrika aho baharabayemwo ukuboko kw'abafaransa bajahararira inyungu zabo, bavuga bati niyagumaho dushobora kutaronka izi nyungu gutyo, bakaba barafashije kugira ngo bashobore kugandagura. Oya, sinadumye urutoke ku bafaransa, navuze gusa yuko mu vyamwishe hariho ibibazo byo hanze, ibibazo byo bita ubugenderanire n'abo hanze, kandi mu karere iwacu muri Afrika muri rusangi ico ni kibazo kigaragara ntawo bideha. Ivyo nivyo numvise, ibi vya Fimete ntawe utavyumvise, byaranditswe mu binyamakuru. Ivyayo marenseignement yari Bujumbura muri irya joro yaba abanyarwanda n'abafaransa, ikasha ko hariho n'izindi renseignement z'ibindi bihugu. Nashimikiye kuri izo gusa, naye handi sinovuga ngo nibo bamwishe. Mugabo nk'uko bivuze ni ibihugu bituzi cane. Burya sinzi wavuze ati abanyamerika bakoresha, abafaransa bakoresha n'ibindi bihugu by'Iburaya nk'aba proxy, nk'abakozi babo. Umugani w'abanyarwanda baririmba kera ati umugambi n'umwe w'abanyarwanda, nawo umugambi n'umwe. Barafite ngene bakopera, barafite ngene bakora en synergie. Naho ubona ni ntiwumva bavuga ngo Occident collectif, bavuga iyo uburere bw'isi bw'uko burashamirana baraja hamwe. Nivyo rero abafaransa baratuzi cyane kuko barabaye iwacu, baratwigisha batubamwo be n'ababirigi. Hajya rero abanyamerika barabakoresha cyane kuko baratuzi, bavuga bati abategetsi b'ibihugu murabazi, murabakurikirana, renseignement zanyu ziriyo kuva kera. Donc ukuboko kwanyu ko dufasha gushika kuri izi objectif d'office. Sinzi ko nisho ikibazo cawe, mugabo ivyo vraiment ugwaruka bw'u Burundi, ugwaruka bwa Afrika dukwiye cyane kubitahura, tukareka kumviriza juste abatujana mu nzira y'ubwoko gusa, kuko naho ivyo bihari duhendwa twese, baba abahutu barahendwa, baba abatutsi barahendwa. Ushobora gusanga n'uwo Ndadaye abamureze, abamigishije akiri mu Rwanda, abashize ingufu kugira tuje muri multipartisme, muri demokrasi, bashira ingufu ku bihugu vya Afrika muri kiriya gihe ca 1993. Abo nyene aribo bagaruka mu nyuma iyo atubasha inyungu zabo, akaba aribo bamugirira nabi. Ivyo ni ibintu turiko turabona. Je sinzi gushika ryari twebwe vraiment ataka abanyafrika tuzotahura yuko uhemuke upfe, ubagararize upfe usi. Sinzi bigaze kubivuga, nibaza ko ari Sankara yavuze ati bashize inko ku gahanga bati ukorera abanyagihugu bawe, urwanye inyungu zacu tukwice. Mugabo nanje ndazi ko naho nabakorera nzopfa, reka rero nkorera abanyagihugu banje hama mfe. Ni ibintu twirirwamwo, urumva. Nibaza vraiment ko ariho ari resume incamake no shikiriza ngaha kuri bene iki kibazo, no gutahura yuko turi mu ngwano, naho benshi batabibona. Batubwira ko twayikukiye, bakatubwira ko twaba dufite ibibazo, ariko kubera turi minebwe, ari twebwe tudashobora gutunganya ibihugu byacu. Niko babivuga, niko babipresente no munsi. Bakavuga ko amahoro yabonetse, hariho Nations Unies, ibihugu byose bija hamwe. Mugabo uvyitegereje neza, ukitegereza neza, usanga neza yuko hariho
hariho ukudomina, hariho igitsure, hariho igitugu, aricyo gitwara isi. Rero ababizi neza ni nka izi nation ziriko ziragerageza kwikukira by'ukuri nk'Ubushinwa. Ya parose Ubushinwa bwari barabutwega abashinwa ngo les chinoiseries bariko barimuka bavuga ngo les chinoiseries, les turcs la même chose, ngo tete de turc, no ngaba baracyabivuga ngo manafite tete de turc babatwenga. Ubuhindi ubu bunyo bariko barikukira by'ukuri, naho ubona rero bashamiranye. Abazungu ntibabisuporte, ntibabyumve kuko ntibabyumva justement yuko abo bareze, abo bigishije, abo batwaye mu bukoloni bashobora kubasiga uno munsi. Niba dore ko ari ubwo burorero twofatira ko nk'abanyafrika kugira twiyumvire ingene dutunganya Afrika yonyene, dutunganya indero, kuko udafise ubumenyi baramuhenda, bagakoresha uwo muvukana, bagakoresha umukorege wawe aborohereje bapfumbatishije, canke bazi ko ari ikijuju mbwa batakibanza afise bakamuraterega wowe urarengarijwe, ibi nawe wobitwara, kijya gihugu nawe wogitwara, bakagukorera kuri we kanamwo, hakaba ama rebellion, hakaba ama opposition. Nuko bakora iyo ubagoye barafata uwari we wese, n'atabumenyi bukwiye abafise, atajunja abafise, bakamukoresha kugira mugume hahandi. Nibaza ko ni wacu n'ivyo bishobora kuba birimwo. Barakoresha abantu kuko bazi bafite intege nke, hama rero bakabateranya kandi muvukana. Ego ndabona Gracier ukendekeza uranyumva, ngira warumvise ico Olivier Ndayishimiye avuze, iki kintu ca yavuze ngo afimete. Hari ico wigeze ucumva ko ntavyo wanditse muri ca gitabo uheruka gusohora? Ntabyo nanditse ko kuko narabyumvise muga sinaronseye ubuhamya bukwiye yuko barimwo. Mugabo naho utambagije ikibazo, sinzi ko ico kibazo utakimbajije kugira ngo unyeparenye unyigize hirya gatonya, kuko Olivier yavuze ibintu byinshi byerekeye ibintu by'urupfu Rwanda daye. Nk'ibintu yavuze cyane cyane u Rwanda mu gandagurwa rya President Daye, avuga ko utwara surete mu Rwanda yari Bujumbura. Ivyo nivyo, yari muri Meridien bayiraba, biriwe mu nama, narabyanditse mu gitabo. Mugabo aha nogomba kubwira ni rya mbere ndabivuga kuri radio kuma radio yose, ni rya mbere ndabivuga no mu gitabo, n'amakuru naronse igitabo carasohotse. Noshobora kubivuga kuri radio yawe ukabura uwa mbere ubyumvise. Ingingo ndabivuga, ingingo y'ukugandagura President Ndadaye, ingingo ntabanduka y'ukugandagura President Ndadaye yafatiwe i Kigali mu Rwanda, ntiyafatiye i Burundi i Bujumbura. Cyo ni ikintu mvuga ngasubiramo. Yafatiwe i Kigali mu Rwanda na President Habyarimana. Yayifashe harabaye urugendo rwiwe mu kwezi kw'icenda Ingozi. Jewe namugire security narabonye n'ibintu yandika. Mugabo ayo n'amakuru naronse akomeye atohoje neza. Ingingo yafatiwe mu Rwanda. Uvuga ko Ndadaye yishwe kubera ari umuhutu nateshwa ate? Uvuga yuko yishe Ndadaye amwica kubera ari umuhutu nateshwe ate? Yishe Ndadaye atazi ukuboko kunini yo kuva. Byavuye mu Rwanda, barakorana n'abari Burundi. Nobabwira ko abakoranye batari basangiye ubwoko, ntibari basangiye ubwoko namba. Ivyo ni kintu abarundi bakeneye kumenya, ugwaruka mukeneye kumenya. Ntibamwishe bamuhora ubwoko. Murumva ingingo ya mbere iyo yagiye iva, n'abandi bari bafise uwo mugambi Burundi barafatanije. Olivier yavuze ico ni cyambere ngomba kuvuga by'uruhare rw'u Rwanda, ni cyambere ndabivuga. Olivier yavuze ibintu vy'igisirikare, ico bita base militaire zari kuba i Burundi. Nk'uko Olivier yabivuze, yanse kudomora igihugu. Ico gihugu sinakidomoye, mugini igihugu c'Iburaya. Ndadaye, President Ndadaye yaranse yuko haja ikambi y'igisirikare i Burundi ijejwe no kurwanya aba FPR bamanuka mu Rwanda. Iyo ngingo yarayanse. Byaramubereye ingaruka mbi kubera iyo ngingo
birashoboka mugabo ico nobabwira nuko iyo ngingo yarayanse nuvuga yuko yabaye umuntu w'intwari umuntu arimo umupatriote kubona iyo ngingo yaranse abantu ntavyo babazi mugabo ni wa muntu ashobora kuvuga ati jewe ingingo ngiyi hakwiba ndayanse ari ukuyigura ndayigura ndiko ndagaruka ku vyo Olivier yavuze ngo yumvise sinavyanditse mu gitabo kandi ngira sindavyandika ubu sinzi ko nzovyandika mu minsi izoza hanyuma no kwari ukuvuga yuko ibi biba muri Afrika muriko muravuga vy'igisirikare n'abandi baba bakoreshwa abantu benshi barakoreshwa muri Afrika kugira ngo bakore ivy'abandi mugatugarutsemo nkuko mwabivuze Philibert wabivuze by'abanyamerika no babwira yuko mu rupfu rwa president Ndadaye nta kuboko k'abanyamerika kurimo nta namba igihugu ndagikuyemo abanyamerika nta kuboko kwabo kurimo kuko nta nyungu zabo zagiye mu bundi buryo kandi uravye inyifato yabo nararonse inyifato naramenye neza inyifato yabo kudeta igomba kuba iri kiraba byose ingene byagenze no mu nyuma ingene byagiye biragenda ivyo twobanza tukabikuramo aha nkagomba kugaruka kuvuga nti abarundi tumenye yuko hamwe turashobora gukora ibintu atari twe tuvyikore atari twe twavyiyumvira ubwa mbere twakoranye n'abandi tugakora ibintu nk'anyu umuntu ashobora kuvugira ati ndaguha imbugita wicumite mu mutima imbara duhaye imbugita turicumita mu mutima ntaco bungutsemo ico vyerekana nuko igihe bishe president Ndadaye none abagize kudeta ko batagifashe byagenze gute aho bari kumwe babwiye bati murekure baje kumwica kubera iki barondera ko bicawe hanyuma ibindi ngo basubire bari kure kubera iki basubiza wa Frodebo ari Frodebo yari ku ntwaro bakavuga ati Frodebo turasubije ntibagumya kandi bamaze kumwica aho ni umuntu yokwiyumvira neza ivyo ari byo ivyabaye ngaca ngaruka kuri ibi vyerekeye igisirikare kirashobora kuba kitahari mu gihugu cegereye bikaba biri mu bindi bihugu ibisirikare rero kenshi bikunda kuba kugira ngo bagumye izo ntwaro bazane bagumizeho intwaro zibumvira bakureho intwaro zitabumvira intwaro zitabumvira ntivyama ari umugambwe hashobora kuba umuntu umwe babonye yuko uyo muntu atumvikana n'abandi president Ndadaye bari bamaze kubona yuko hari ibibazo bimwe atumvikana n'abandi b'abafodebo bari bakeneye umufodebo yari kuza yumvikana nabo aho nico niho nogeza sinzi ko ari ikibazo kindi warugombye kumbaza ko ari ikibazo cya Yafinete gusa ego oya nashaka ikindi kibazo rero niko kijanye no kuntu abo basirikare baba bavuye muri ivyo bihugu baza gufasha Afrika ivyo onye ivyo hagarara gute kugira ngo rero ibihugu bya Afrika bigire vyibe ko kubijanye n'ivy'igisirikare imbere yo kwiba ko kubijanye n'ivy'igisirikare ivyo bihugu bibanza intwaro zibanza gukorera abanyagihugu ukorera abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu babone yuko intwaro ziriko zirabakorera batazobagumukana mu gihe hamaze kubaho abanyagihugu batangiye kubagumukana bibaza yuko n'igisirikare naco kizoba kigumuka bagaca barondera abasirikare bava hanze ntushobora intwaro zose zitwara nabi zamaze ikenera abasirikare bava hanze ari igisoda ari abamercenaires ari ibindi byose byama biruko kuko hari abandi bafise ati ndafise igisirikare gikomeye mugabo nawe bafise igisirikare gikomeye mabikeka yuko hoza ico gisirikare cyo bagumukana tugaca tubona yuko ivyo cyane cyane biri mu gihande c'abantu babaye colonize n'abafaransa Mozambique igihe yagira ikibazo niyatumye ko abaportugie yatumye ko Sadek irarushwa abanyarwanda baje kubafasha ibihugu nka ntuze nka Kenya cyangwa Uganda n'ibindi bigize ibibazo ntibituma kwabongereza uravye ibihugu nka Liberia canke za Sierra Leone zigize ibibazo sabongereza haje ibihugu byo muri Ecomogue ibihugu byo muri biriya bihugu nyene abanyafrika nibo bizi mu gihe abanyafrika bazokwivira bati twebwe turashobora kwikorera akazi igisirikare gitomoye
kandi kije ku ibintu bitomoye atari ibintu byo kuza kugwana. Hari ibintu cyane cyane bikunda kuba ingwano y'abanyagihugu hagati mu gihugu, biragoye ko ikindi gihugu kiza kubafasha, kuko ingwano yo hagati mu gihugu kenshi ikunda kuba ivuye kuko intwaro ziba zimeze nabi muri ico gihe, ziba zifite ico zavuye kugira ngo izo ntwaro izo ngwano zikomere. Kenshi usanga ari ibintu by'ibiganiro bishobora gutuma barengera izo ngwano. Imbere y'uko nja kwa Federico ndabona ko nawe afise ico avuga. Gracie, hari igihugu mutadomye ku rutoke ca Buraya muvuga ko coba caragifisemo ukuboko, kama hari information utanze canke amakuru utanze ku by'ukuri na jewe ari ubwa mbere numvise. Abarundi kumbure batazi ngira tuzobonera akaryo ko kumbure ko gutegura ikindi kiganiro cihariye kuri ivyo. Ico gihe ko ingingo yo kugandagura Melchior Ndadaye watwaye mukuru w'igihugu ico gihe yatowe n'abanyagihugu igafatirwa i Kigali mu Rwanda, ico gihugu mutavuze nico cari kibifisemwo ukuboko kugira ngo gice gikoresha Perezida Habyarimana yatwara u Rwanda ico gihe kugira ngo Ndadaye bamwice? Oya namba ingingo yafashe y'ukugandagura Perezida Ndadaye mvuze ko iya mbere, ingingo ya mbere. Hari abandi bari bafise, habaye nk'ubugwi butatu bune bwari bukoranye, bamwe bo hejuru bose bakorana, abandi ntibari babizi. Ingingo byavuye kuko Perezida Habyarimana ntiyashobora kwemera ko Ndadaye atemera yuko aba umuntu nk'umukozi wiwe. Ikintu gikomeye cyane cyane Perezida Ndadaye atemeye, kandi ndemeza yuko n'abafrode bamwe bari kumwe na Perezida Habyarimana bavyumva cyo kimwe. Ico kintu ndacemeza bamwe, nuko Perezida Ndadaye atagomvye yuko iba leta y'u Burundi haba nka intwaro y'igihutu n'igihutu, intwaro z'abagenzi b'abahutu ku bahutu. Kubera mu Rwanda hatwagwa n'umuhutu, kubera mu Burundi hatwagwa n'umuhutu. Ico ni kintu nemeza. Niyumviye na Perezida Ndadaye karavugana n'abantu bamwe bari kumwe mbere batatumvikanako. Ico hakacaba nuko Perezida Ndadaye atagomba gufasha Habyarimana kugwanya FPR. Ikindi kikaba nuko Perezida Ndadaye yavuga ati bashire mu ngingo amakuru yarusha bari barahakanye. Kuri Perezida Habyarimana yabona yuko Perezida Ndadaye ari intambamyi ikomeye ku ngwano ari karagira, intambamyi ikomeye kubera atamushigikiye ideologiquement, kubera agomba kwerekana ko intwaro ishobora kuba ku gihugu itari idahagaze ku bwoko, ihagaze kuri patriotisme ku Burundi bwose, ku gihugu atamoko ariko n'akarorero kabi yagomba gukuraho. Ivyo abandi baheje gukorana no bivuga neza ko Perezida Habyarimana, ndabivuga ngaha, yarakoranye n'aba ofisiye n'abakuru bamwe bo mu gisirikare cy'i Burundi. Ivyo ndabibabwira cy'i Burundi kandi batutsi. Abantu bavuga ngo habaye ibintu ngo by'abahutu n'abatutsi n'ibiki, ivyo barabesha. Abandi abo hejuru bari bazi neza ivyo ariko baragira, barakoranye. Hariho n'ivyemezo bimwe mvuga ingene vyagenze, abantu baheje kwica Perezida Ndadaye n'inzira baciyemo. Ivyo ni ibintu bizwi neza ko u Rwanda rwabafashije. Naho ngaruki. Ego urakoze rero Federico wamvuga inyumvira, sinzi ko ufite ico kongera ko kuri ibyo tweko turavuga by'urupfu rwa Ndadaye kugira ngo cenda kubaza ikindi kibazo gikurikira. Bavuze ibintu bibiri ku byerekeranye na Afimete jewe narababonye, ndi vice perezida, naraganiriye nabo. Urumva ko Afimete yari umuhora wo gutora ubutaka buvi Burundi buva no muri Kongo ukadandarizwa i Bujumbura mu kintu cyitwa offshore, no kuvuga ibyerekeye amatagisi atari contrôlé par l'État. Ico ni kimwe Ndadaye muri politiki y'ubutunzi yiyumvira yuko ari amareforme yobwirizwa kuba kugira ngo Burundi buronke akarusho mu by'ubutunzi. Ico ni cyambere. Cya kabiri, ibi byerekeye u Rwanda nta detaye mfise ko Gratien yaratubwiye mu gitabo ciwe
no muri ma presentation agira utuntu tw'utwandiko Habyarimana yabajije ati bona twebwe turi bugira iki tugushabuza hehe urumva ariko cyo ndibuvuge muri rusange nuko ijya ntwaro yandadaye ya demokarasi ije kurya y'abanyagihugu ntiyanezereye u Rwanda ntiyanezereye Ubugande kubera ko erega na Tanzania si demokarasi nka kurya nyine tuyumvira ni uburyo bwabo bw'ingene bagomana ubutegetsi ko demokarasi bijya bisi kurya bigenda rero umuzo wandadaye cyari nk'ikintu abantu bavuga bati ibi bintu bizodukwegera rero kendi bushimikire ko si ingorane z'abahutu n'abatutsi ni ingorane z'intwaro erega ni Burundi si ingorane z'abahutu n'abatutsi ingorane z'umutekano w'abatutsi byanduruka bibyara umutekano muke w'abahutu hanyuma byanduruka bizana intwaro yo kwisunga ivyo kugira ngo ubutegetsi bugume mu mirimo y'abantu bamwe icyo ni ikintu cyo gutegera neza rero ndadaye aza kurondera ko ibintu bihinduka byari bigoye umuntu muhisi Mayugiri Korani wambariye ati ndadaye asa n'umuntu yaje afise iminwe aza kubomora amirambeto ati urafyanyagurika intoke burya nta kundi byari kugenda kubera ko urumva haba mu karere haba mu gihugu inzira ntizari ziteguwe kugira ngo by'ukuri haze mwene iyo ntwaro haba rero no makungu turiko turavuga imitima ntiyariteguwe nta mayira yarateguwe kandi hano ko ari gutegurwa ngo ashike kubera ko abantu bari bamaze gufata inzira yo kugira intwaro zije nkuko bavyipfuza intwaro ije nkuko batavyipfuza mwene iyo ntwaro ko byari kugenda kose yarahava rero baca bakoresha abande bakoresha abamushikira yarabyanditse rukindikiza ati burya jewe ndavye numushe buto kabine wiwe yari umuhutu yavye Bururi ukaraba umuprotokole wiwe yari umuhutu yavye Bururi umuntu atagiye muri abo yabaye ministre w'intwaro yo hagati mu gihugu ndayikeza ko yapfanye na president urumva nabo nyene si kubera ko ari intara ni ngene abantu baba bameze kuko yaba ari intara n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yaza kumera nkabo ntiyapfa rero ukabusanga abantu ngene ico kibazo tukibona abantu baca bagicakira kikiza kubera ko abantu bataba bicaye ngo baganire bavuga niyo baja kandi bafate umurwi umwe nyawo uyumvira kumwe kugira ngo baze barigisha abandi ngene ibintu biri bugende by'ukuri twaciye tugwa muri ivyo hanyuma baca bazana amatora ndadaye arasaba ko yo kwigizwayo kugira ngo bategure imitima uwundi aranka rero kabisanga rero ibibazo bica bigenda bigwirirana mwene uko hanyuma inkurikizi zikaba mwene izo kuvuga amakungu akarere mu gihugu hagati hariho inzikizi kandi harimo abakoreshejwe kugira ngo boroshe ibyo bintu abo bandi bipfuza murakoze reka ndabona rukindikiza afite ico yongera ko nje ndakubaza ikibazo tusa n'abariko barasozera kino kiganiro rukindikiza umunota umwe ego umunota umwe ikintu nagomba kongera ko nuko kubabwira ico bita communauté internationale aya mahanga twavuga yaje bahagarikira amatora bakurikirana jewe ndafise ivyemezo kubera naraganiriye n'umuntu yaje aserukira communauté internationale kuraba amatora ingene agenda yibaza kubera ko ndi umufise ko nshigikiye Buyoya yarambwiye twarahuye arambwira amakuru menshi nubamenyesha yuko la communauté internationale ko bibaza abarundi atariko itigeze ishigikira ko ndadaye yatsinda bamye bagomba yuko ari Pierre Buyoya atsinda yarambwiye ati mvuye kumubwira yuko twomufasha ingene yiba amatora yanse yatwangiye ndadaye uko yarameze baravye no mu karere ingene byari bimeze ntibagomba ko atsinda bagomba ko atsinda president Buyoya ico nico nagomba kongerako
hanyuma akantu kanyuma Filibe tubana kusaha 6 itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu mu 1993 saa 6 RFI yavuze ngo contre toute attente le président Dadaye vient de gagner les élections. Mu Kirundi kumbura mu Kirundi muri yovuga ati biba uko nisiko byari tuko twari tuvyiteze Dadaye arije gutsinda amatora natari twari twiteze. Oui. None yabisigura iki? Bava bari biteze ibindi nibiri kundikiza avuze. Bashakira ibindi. Kandi ibyo bindi urabona ko atamyaka 3 yaheze batagarutse kubigerageza ngo barabe ko byokunda. Mu yaciye agaruka hatarahera imyaka 3. kumbure dusa n'abariko barasozera kino kiganiro ndumva harakenewe ikiganiro cihariye kuri ivyo kuko nk'uko twabivuze abakiri bato barakeneye kumenya ukuri baharuguruke bazi ukuri na cane cane bazi neza kahise ku Burundi. Bavuga inyumva rero dusa n'abariko barasozera wowe ubona aho kugwiki kugira ngo leta zunze ubumwe za Afrika zishoboke hanyuma habe nuko kwigira twamye tuvuga ufise umunota umwe. Jewe mayi wa munota umwe icyambere cyo igihugu cyose kirafise ibibazo byacu. Ubwa mbere tubanze kugwaruka turondere ugwaruka no kuvuga umurwi w'ugwaruka wigishwa ukaba cyo kwita mu Gifaransa faire de lance kugira ngo bamurikira abandi ibi bintu byatuzingamitse by'amoko bitari mutwe n'amaguru tubane tubihebe tugwanira igihugu inyungu z'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma nimaze ko akeneye muri abo nyene n'abakuze un think tank iguma yiga iraba ibibazo ingene biri kubiragenda ibihari ibishobora kuzejo hanyuma bakaza baramurikira abandi maze ivyo navyo bikaba mu bindi tukasaba ko byaba no mu bindi bihugu bafise iryo shaka hama abantu bakaza barahura baza bararaba bati mbega bya bindi ni gute bya bindi bimeze gute tubaka kugira ngo afete barabe ingene bogira mu Gifaransa bogira influence ku butegetsi kugira ngo ubutegetsi buza muri ayo mayira bariko bariyumvira kuko nabo bazohura n'intambamye nyinshi kubera ko basanzwe bafise iyi nzira biciriye barimo baformase ubutegetsi bwo muri Afrika nabo babona bavuga bati ibintu biriko birafata inzira reka nako dufata izindi. Rero iyo mirwi ibukeneye un caractère discret kugira ngo ntihaze baguma baza baraganira mugabo batabishira hejuru baronko bahurira mu mpisho nikizira kugira ngo baze baricara baganira vy'ukuri ivyabo barashobora gufata uriya nk'ahantu ku bantu b'abagenzi bakagumayo bakaganira bakicara bakayaga ivyokorwa cane cane. Rero yewe nkavuga nti ibihugu byo muri Afrika vyinshi uretse aba bariko baratangura kwerekana aho bahagaze abo nabo nibagire urunani abashaka kubashikira babashigikire hamazohura nizo nani z'ugwaruka kugira ngo bashobore kuza baraganira barabe ingene urwo rugendo ruzoba rurerure kandi ruzosesa amaraso bagwitegurira vy'ukuri kubera ko hari ingorane yavuze Gradien ni kibazo Gracie ni kibazo c'abasoda ni bande bo kwemera gukingira kubungabunga tukaronka inguvu kuko maherezo burya hazoba intambara y'abanyaburaya na Afrika bashaka gutwara burya butaka ko kazoza kaburaya ntikariho kadaciye kuri Afrika. Ubushinwa ntibushobora kuzoba hejo muri za teknoloji nshasha badaciye kuri Afrika. Naco gituma abanyafrika dukeneye guhaguruka omo ejo dushobora guhangana n'ivyo bibazo mu vy'ingwano mu vy'ubwenge mu binabiriya kubera ko dusa n'abantu dufise ibintu biryoshe mugabo nkumbure kenshi tamenya ko tubifise hanyuma tumenye tubigwanira kugira ntibabitunyage. Erega uko kugira ubutegetsi bugoyagoya no kugira ngo ejo baze barabitwara atawuvuga ati oya atacamira. Ubu rero
jewe inzira mbona twocamwo nizo zibiri. Murakoze. ego urakoze nawe Dr Olivier sinzi ko nawe ubona ico kugwa kugira ngo leta zunze ubumwe za Afurika zishoboke hama ivyo bihugu vya Afurika vyigire. ego muranyumva? Ego ntaco kinini nokongera ko ngo byose twabivuze cyane cyane shikiye ibi bamvumyumvire yagiye gushikiriza mugabo hari akantu gato nagira nongere ko kuri reflexion ko turagira kuvyerekeye ivy'iwacu urabona neza ko tukiri mu minwe y'ibihugu byo hanze kandi burya ikigwambo biravuze n'ukuri kajyanisha imiryango kavantara araryoherwa cyane hariho ubutegetsi buhobahoba bufise ingufu nke na cyane cyane bumwe buba bwarakoze ibyaha abandi nabo ugasanga n'abantu babivye iyo baba bagufise mu kiganza kuko ntuba wigenga by'ukuri kuko baba bazi bimwe by'iwawe kandi barafise n'abantu bakoresha cyane chantage icyo bita chantage intimidation raba nk'akarorero gatoya kanyuma ndabareka dusozera ikiganiro ibi bamvuye imbere avuze by'uko hari uyo yabamusatse kwegezayo ikiringo bati wara nivyo n'ukuri kandi yaravyanse bamwe dahere abo twari bavuze bati twe twibaza ahubwo ko hariho agenda y'umuntu exterieur yatanga programme kavuga ati mu Burundi biteza kugenda kuri ibi biringo kuri aya matariki kuko turiko dutegura ibindi byo mu Rwanda mu mwaka wakurikira ngira ngaha muri bishatse kuvuga mu Burundi hariho un programme bateza kugira icyo bita repetition générale mu byategeza gutegurwa mu Rwanda mu mwaka ukurikira ku buryo begeje inyuma bene izo échéance programme yose ari mu karere gushaka guca ihinduka cyo ni cyambere cya kabiri witegereje neza nyene buye yagarutse tariki 25 z'ukwezi kw'indwi bakura ntibantunganya twe twibaza yuko l'extérieur yagerageje gushiraho ikintu gituma abafrodo bari bahari ntibantunganya ashacoba agakinjura bitiriwe biratera induru basohoye rapport ya génocide y'abatutsi mu 1993 yasohotse le 23 juillet n'abanihenze mangosore n'abanihenze donc 48 heures seulement avant basohoriye gwegeranyo bati egara bibagira namwebwe murafatwa kujya turiko turafata abanyarwanda kinjura rero utarinze gutera induru nyinshi mugabo niyo raporo ntigezwe ikirikizwa ngo ashiraho sentare ni ikintu umuntu acabona juste ko habaye gutera ubwoba abantu kugira habihinduka nivyo juste deux man ashaka kongera kugira mwumve ko ibibi wacu ni ibintu kenshi biba byateguwe ni ibintu bikorerwa hanze nkuko babivuze ego nkaba ndabashimiye kuri iki kiganiro nizeye yuko abatwumviriza mu karere atari abarundi gusa abanyarwanda burya baratwumva uburere bumwe bwa Tanzania na Congo barumva ikirundi nibaza ko bene ibi bifasha cyane guhindura complètement les mentalités niko nibaza tukamenya by'ukuri uwo tugwana uwo ari we tukamenya ko tutagerageje kuja hamwe tuzoguma tudusanzara nk'uko tuko turasanzara ego tunongera ko gato ibi by'icenda na gatandatu president bantunganye na Buyoya urabona nibaza ko cyo so ko bishikirije dogute oya hariho urugendo rwa ntibantunganya yagize bugendana agiye hahandi bari bisha abantu bashika 643 hanyuma abantu baramubuza ngo ntajeyo kuko bashobora kumwicirayo kuko hariho barumva ko hariho tansita y'ubwoba mu gihugu mu mitima y'abantu hanyuma nawe aranka ati ndagenda aragenda ashitseyo arabona kandi bagira bamwice koko hanyuma abasoda bari kumwe baragira nyene reflex y'igisirikare baca baramutwara indege iravumbukira agenda ashitse Burundi ashitse Bujumbura ni president Nyerere yamutelefoni ati president twumvise ibyagushikiye twagira tugusabe
ugenda uruhukire muri ambasade y'abanyamerika twamaze kubitegura. Agiye agenda nko kuruhuka mugabo ubwo nyene abandi basirikare baca barafata bagatoye gutegura ibyo muzo wa Buyoya. Agarutse izi minsi biraterega twataye pare kandi reka dusubireyo turayuja ingene bimeze. Bageze kuri barriere ariho umukomanda wa uzi w'ico gihe, hanyuma arababaza ati mugiye ati tuje kuri turagarutse kuri parati subira inyuma yo mu mwari muri ibintu byaheze. Bisigura iki? Bisigura ko President Nyerere u Rwanda, Ubugande, Amerika bari bazi bikurikira. Mva byari biteguwe kuko ahubwo minsi yakurikiye niyo haca haba kwa kwinjira kwa kabira muri Kongo. Kandi ingabo zivuye mu Bugande Rwanda zace hehe, zace Burundi, zakoresha report y'u Burundi, zakoresha amato ya gisirikare y'u Burundi. Ibyo ntibyakunda ari ntibantunganya. Rero ibi nibyo ndababarira jewe nzi atari ibintu byo kubesha. Ego mugabo icyo navuze cyuko ijya raporo yasohotse gwitera ubwo bafrode yemere nibaza yasohotse mu nyuma, yasohotse mu barahungiye muri ambasade. Okay, mugabo nayo nungirana yari dissuasion ou bien yari umva en fait tuvuge ngo fraude bonayo yoterewe inyegere kubera yagirije genocide. Mugabo utibaza uti begi yo genocide se wagize enquête ryari mu 1995 ingene yuko cyariko kirasha ni umwanya kugira enquête. Byari bibazo n'ubu munsi tuzobigarukako, ni haza amahoro tuzobigarukako. Mugabo twumvikane neza sinavuze ko genocide itabaye, je nibaza ko yabaye. Mugabo gusa icyatumye raporo isohoka ntikwari gukunda urumva abatutsi ntikwari pisohoka ico gihe iba yubatswe ryari. Ni kuvuga ni ya nteguro y'ibintu byose ingene bizogenda bigenda. Abantu bari hanze baturaba babona les acteurs, uyu twomukandamiza gute, uyu twomukandamiza gute, aha twogira iki, aha twogira iki. Ni mwene biri muri izo nzira. Aho bya genocide byo ko byabaye jewe ugenda sinza mwene uko guharira je siniri Rwanda kujamwo nta nico bimaze ntaco wifashe. Kubera ko tubwirizwa kwicarira kazoza gusumba kahise, kuko kahise tuzokicarira tuzokagarukako dufise umutekano ukwiye. Handi turimo turiruka ibyo mwene ibyo biganiro ntushobora kuba bishoboka. Reka wokwe Ego Radio Peace FM ijwi y'ugwaruka, ikiganiro ngira mwacumvise ko kivuga ku bibazo bya Afrika na cyane ikiranje ishinga bamwe mu bijanye no gushira hamwe leta zunze ubumwe za Afrika kugira ngo ibihugu bya Afrika byigire aba mu by'ubutunzi, igisirikare, amagara y'abantu, eka na politike n'ibindi bisata byinshi. Ikiganiro mwumvise ko twari ko tuganira ibijanye n'abasirikare mva makungu baheza bakaza shika muri ibyo bihugu bya Afrika mu nyuma bakava bigoranye ikiba kibazanye. Ngira mwumvise n'inyungu babifisemo. Muri kino kiganiro rero narindi kumwe na Gracier Rukindikiza, uyu yarabaye umusirikare akomeye cyane mu rwego rukuru. Narindi kumwe kandi na Dr Olivier, uyu n'umuganga yakoze imijanye n'amagara y'abantu haba mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko aja mu makungu, hamwe n'umunyepolitike rero Frederico Bamvuga inyumvira n'ubu unye akiri mu nanisefo Arusha nawe arurongoye. Reka renda bashimwe mwadukurikiye. Rukindikiza wakoze kubana natwe muri kino kiganiro, nibaza ko nitwasubira kugukenera kwanza munadukundiye nuva tutegura ikindi kiganiro kivuga ku bijanye no kuri kugenda kumenyekana naho kumbure kwaje mwaramaze gusohora igitabo, kumbure tukanaganira no ku gitabo gishasha muheruka gushira habo. Urakoze rwose Philibert. Yego jende nzo kwitaba ikiganiro ni mwantuma ko kubwira ukuri abarundi cyane cyane ugwaruka rushasha. Nibaza ko ari ibintu byiza kugira ngo tuze dusige turaba umuntu asige abasigiye ibintu baze babikoreshe mu minsi zoza. Yego nico gitabo gishasha ngira tuzoronka umwanya wo kugishira abana abarundi bakime. Yego muzo wamukoze. Ego Frederico Bamvuga inyumvira nawe ndagushimira wakoze ari hamwe unkundiye nawe numvise musa nkaho mubivuga kimwe canke mubizi kimwe naho nyene mwoza muri kiganiro gishanye no guha ukuri abarundi cyane mu gutegura urwaruka kugira rumenye kahise atavyo kunyegeza. Ego biri jewe nzogaruka kandi nageze kubikubwira ndakubwira ko
nashinze ishirahamwe ryitwa RD, African Leadership and Democracy Institute, kugira ngo abarundi abacane cyane ugwaruka ruronka uruganirira ibirwega na cyane cyane ibintu bikuru byo bafasha minene batunganya ibihugu byabo n'ingene bo kwirinda imitego bakuru babo baguyemo. Murakoze. Eko kumburengera nawe tuzoronka kajyo keza ko kuganira RD tubwira abarundi n'akamaro yo bije gufasha na cyane abakiri bato. Muganga urigenda yishimye nawe ndagushimire ku kanya wahaye y'ugwaruka, nongera ndanagukengurukira ku nteranyo mwagire mutanga mwese, nizeye ko hari cigiye gufasha. Ego n'ukuri najewe biranshimisha kubona munyizera mukantumira, kandi n'ikigiye cyose muzonkenera kubyo mpamvye ko nshobora gushikiriza nzobitaba. Aba rero shimye kandi n'iki kiganiro ca Leta Zunze Ubumwe za Afrika twifuza, nibaza ko ugwaruka rwaba iwacu rw'abantu rwa Afrika bashobora gukuramwo ibafasha. Ego murakoze. Igihe twategura ikiganiro kivuga kuri ibyo bya Ndadaye, numvise nawe hari ukuri uzi abantu benshi batari bazi muzoboneka. Ego cyane murapfa kumbarira gusa hakiri kare umuntu ategura uwo mwanya. Nkabashimye abo twaganiriye duhuza nka Cedric Wanyumvira na Gracie Rukindikiza, twaganiriye dushira hamwe. Murakoze. Ego na rero ikiganiro cyo munsi kigarukiye, mwakoze mwese mwagikurikiranye. Shimire Chanel Haririzwa yatumbereje ya majwi kugira ngo abashikire atakarohe. Jewe Joe Philippe Karangwa na Rikonda kibashikiriza. Reka ndabifuriza iminsi mikuru myiza, ndabifuza umwaka mwiza muhire, kandi ndabifuza Noheli nziza. Imana indi Burundi n'abarundi na cyane abagore mu mabohero n'abari mu makambi y'impunzi n'agahwana.